Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza nga kuri no monesha kure. Reka ndabifurize kugira agatondo keza n'iteka n'umunezero nangere gusubiza kubahereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tubashe kubashikiriza amakuru agezweho, amakuru atosoye abari karavugwa kuri ko biravugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi no mu yandi makuru. Dore ingingo nkuru rengeye kugaruka muri kino kiganiro cacu. Nyuma y'uko umuhari M23 ukorera ngaha nyine muri Kivu y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru ukomeje kugenda wiyamiriza ingabo z'u Burundi FDNB, uvuga yuko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare ruremereye cyane mu kubagabaho ibitero, aho banashimangira yuko no ku munsi w'ejo haragaragaye ibindi bitero mu gice cya Nzibira yerutse kwigarurirwa n'uyu muhari umaze igihe uri kuratana mu mitwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Mu itangazo ryarashizwe ahabona n'umuvugizi uwo muhari nyine uwitwa Lawrence Kanyuka yarashimangiye araniyamiriza igisirikare cy'u Burundi FDNB yuko kiriko kiragira uruhara rwemereye cyane mu gutanguza ndetse no kugaba ibyo bitero. Mu itangazo ryiwe nyine tworonyujujemwo amaso barashimangira yuko ibitero bimaze iminsi biribasira nga muri Kivu y'amajyepfo biriko biraturuka nga mu gisagara cya Bujumbura ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Hanyuma kandi banamenyesha yuko ibindi bitero by'amadrone nabyo biriko biraturuka nga mu gisagara cya Uvira, igisagara nacyo kimaze igihe cyarigaririwe cyane cyane nabo ku ruhande nyine cyangwa se kirarongowe nabo ku ruhande rwa leta ya Congo. Gusa ingabo z'u Burundi byemezwa neza yuko ziri muri iyi ngwano ibera nyine nga muri Kivu y'amajyepfo, ariko kandi u Burundi ntibwemera yuko nyine hariko hari abasirikare cyangwa se ibitero bihagurukirizwa nga ku kibuga cy'indege ca Bujumbura cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Turagaruka ku bimaze gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza wagize ibyo avuga ndetse aza no guhereza gasopo uyu muhari wa M23 ashimangira avuga yuko uyu muhari umaze igihe wagiriza igisirikare cy'u Burundi FDNB ibintu bitari byo, ariko ashimangira yuko ari ibikorwa by'uyu muhari kugira ngo uhumenye n'amaso cyane cyane abantu bakurikiranira hafi iberanga muri Congo, ndetse aramenyesha yuko ari uburyo bwo kugira ngo imigambi yabo bariko barategura ibashe kuba yoshigwa mu ngiro. Yanibukije yuko kandi ibyo batekereza byose byo kugerageza kwataka u Burundi nga muri Bujumbura uko byogenda kose nta kintu na kimwe bashobora kuba nyine bo hakora, bavuga yuko Bujumbura ataragafu kwivugwa rimwe. Hanyuma ndakubwira yuko rero haba hari imikwabu iremereye cyane iriko irakorwa mu gisagara cya Bujumbura, imikwabu cyane iriko iraboneka mu banyekongo. Hari amakuru ariko aravuga yuko bamwe mu basirikare bakuru bo muri M23 nkuko bigaragara cange mu ntare za Sarambwe bari bamaze imisi bamwe mu ofisiye barafunzwe na General Sultan Makenga. Aba barimo nka Lieutenant Colonel Wiringoma avugiriye umwari mu bya gisirikare, ndetse hakaba n'uwari umwungirije General Byamungu. Hari n'andi makuru menshi ariko aravugwa muri kano gatondo. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muherereye hirya no hino, abari nga mu gisagara cya Bujumbura, abari Gitega ku mukuru wa politike ndabaramukije, abatwumviza bari mu Kirundo, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari Ngonzi ndetse n'andi hose ndabifuriza kugira ibihe byiza. Abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi n'abatwumviriza muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza. Arugambira ushise ngaha, reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza, n'abari cyane mu makungu ya kure mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza, ndetse mukomeze kugira uwa gatanu mwiza cyane. Ibintu twizere ko bikomeza kugenda biramera neza, ibintu bikomeza kugenda biramera bo. Reka turabira hamwe rero no makuru akomeje kugenda aravugwa.
nyuma y'ibitero bimaze imisi biribasira umuhari M23 cane nga muri Kivu y'amajyepfo nkuko bigaragara nko mu gace Kanzibira gaherutse kwigarurirwa n'umuhari M23 ibitero by'urutavana ko nyene biramaze imisi biboneka muri kino gice kigenzurwa n'uyu muhari M23 bivuga ko ibitero by'indege z'amadrone ari byo bikomeje kugenda biribasira abo basirikare ndetse bigaca birabamerera nabi ku rwego rwo hejuru. Amakuru atugera aravuga yuko umuhari M23 umaze imisi uriyamiriza igisirikare cy'u Burundi FDNB bakavuga yuko cyane ibitero byinshi biriko biraturuka cyane nga mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga mpuzamakungu k'indege cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Mu butumwa bwarashizwe ahabona n'umuvugizi wa M23 ku munsi w'ejo Bwana Lawrence Kanyuka yarumvikanye amenyesha yuko ibitero byongeye kugabwa muri Kivu y'amajyepfo biriko birahagurukirizwa canga se indege ziriko zirava nga mu gisagara ca Bujumbura ubundi izindi zigaca zirava nga muri Uvira. Aha yamenyesheje neza yuko ibingibi ari byo biriko birabasunikira mu gutanguza ibindi bitero nabyo bishasha bishobora kuzotuma bagera ku ntego zabo nkuko amakuru yama atugera bivuga cange nkuko bigaragara. Gusa abakurikiranira hafi ibibera ngaha ku butaka bwa Kongo bavuga yuko umuhari M23 ufite gahunda yo kugaba ibitero nga mu Burundi. Icyo kuri gisirikare cy'u Burundi FDNB kirakomeje kuba maso haba mu gisagara cya Uvira kiriko kiracungera umutekano haba ku mbebe z'u Burundi na RDC no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibi birego bimaze imisi biragiriza igisirikare cy'u Burundi nkuko byuma bigaragara byaje gutuma rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza agira ati M23 ibyo ririko iratwagiriza ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo rero uko nuguhuma amaso amakungu kugira migambi ya M23 iri gutegura bikunde ije rero mu ngiro cange ishigwe mu bikorwa. M23 irakomeje kwemeza ko rero amadrone ariko arabarasa ko nyine ariko araturuka ku cicaro gikuriro ca Uvira ndetse no mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga cy'indege cyaritiwe Melchior Ndadaye byose bikozwe n'ingabo z'abarundi. Nyamara kugeza amagingo aya ngaya nubwo ingabo z'abarundi zigira uruhare muri no ngwano ku rundi ruhande bivugwa yuko rwose atabitero biriko birahagurukirizwa nga mu gisagara ca Bujumbura mu gihe umuhari M23 kandi ukomeje kwagiriza ingabo z'u Burundi kugaba ibitero by'amadrone ku misozi miremire. Uko bigaragara igisoda cy'u Burundi kirabeshuza aya makuru ku rwego rwo hejuru. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza ati ahubwo M23 iri kubeshera ingabo z'abarundi mu gusamaza amakungu kugira ngo bikunde imigambi igamije rero gukora ku Burundi bayishike ko cyangwa se ibyo bari ko barategura bashe kuba bo bigera ko ata muntu numwe nyine babamiriye kure. Aha ngaha rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivura n'abanzi Brigade General Gaspard Baratuza amenyesha yuko uyu muhari M23 umunsi uzohirahira ukagerageza kwataka mu Burundi uzoca urahura n'ibara riremereye cyane. Kwigenekerezo rya 29 Nyakanga 2025 umuhari M23 waragirije igisogoza cy'u Burundi gukora ibitero by'indege muri Mikenke ndetse n'ibice bihegereye aho M23 yavuga ko izo drone zavuye mu Burundi. Ibitero biriko biragabwa n'abarundi nta kujya umunwa bafise. Ku munsi w'ejo kwa kane naho nyine umuhari M23 warasubiye kwagiriza igisirikare cy'u Burundi ko rero nyine cyazindutse kirakora ibitero by'indege mu bice bya Rucuru ndetse na Rubero nkuko byuma bigaragara. Mu itangazo giwe rero Gaspard Baratuza Brigade General yaracishije ku rubuga rwe rwa X yaraze yitwa Twitter yaramenyesheje ko ibyo byose M23 beshera ingabo z'abarundi ari kugira ngo bikunde rero ishitse ku migambi igamije gukora ibanje guhuma amaso amakungu. Ahangaha Gaspard Baratuza ati kuvuga ko rero twateye warikare kwigerekerezo rya 29 Nyakanga 2025 ni ikinyoma cambaye ubusa kuko rero nta ngabo zacu ziri mu bice byo warikare. Aha yarasozeye atanga ubutumwa buremere cyane ku basirikare b'abarundi arabibutsa yuko abasirikare b'abarundi bakwiriye kurangura neza amabanga bajejwe ndetse bamenyesha yuko ingabo z'abarundi zibari maso ubuyobozi bari maso
maso umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene ari maso ndetse abibutsa gufatana mu nda kugira babashe kuba boshika ku bikorwa byabo bya misi yose. Ahangaha yongeye gushimangira ko kandi ibikorwa by'ingabo z'abarundi FDNB nga muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugira uruhare ruremere cyane mu gutuma abanyagihugu babasha kuba nyine bogera nyine ku migambi yabo neza cyangwa se bagashika ku migambi yabo nk'uko biboneka. Ngaha ariko mu gisagara ca Bujumbura haravugwa imikwabu iremere cyane cyane ku mpunzi z'abanyekongo nk'uko byuma bigaragara, ibikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga. Bujumbura kwigerekerezo rya 30/2025 kuva ku munsi wa gatanu uheze nk'uko byuma wa gatanu uheze abanyekongo benshi baba mu makaritiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura bariko rero nyine bararonderwa mu mikwabu ikorwa rero n'igipolisi c'u Burundi. Umukwabu wa nyuma rero warabaye by'umwihariko kwa mbere mu gatondo muri karitiye ya Cibitoke, warateye ubwoba uca wongereza nyine ubwoba mu kwiyumviramwo kuko bigaragara ko hari umutekano muke nyine mu muryango w'abanyekongo. Umukwabu kandi ukomeye cyane w'igipolisi c'u Burundi warateye ubwoba mu gitondo co ku wa mbere muri karitiye ya Cibitoki, ukaba warondera ahanini nyine abaturukanga muri Kongo. Amabarabara menshi yarasatswe, abagabo ndetse n'abakenyezi benshi barahagaritswe, burizwa amakamyo barajanwa muri komisariya y'igipolisi badasiguriwe na kimwe cyangwa se gituma bariko barajyanwa. Kubwa babibonye benshi ico gikorwa kandi nticiyadukije. Amabarabara by'umwihariko yarazibiwe kuva by'umwihariko mu ntwezi na ya 15, 16, 17 18 yo muri iyo quartier ya Cibitoke. Igipolisi casa n'igifisi rero nyine urutonde rutomoye ngwingo zirimo rero nyine abanyekongo baba bari mu mashirahamwe atandukanye. Ababibonye baravuga yuko wari umukwabu nyine wateguwe neza, woba wari watanguye rero nyine kwitegurirwa kuva ku munsi wa gatanu uheze nk'uko biboneka. Uwo mukwabu wari wateguwe neza kacane kuva mu ndwi iheze, nticari igihamana, niko rero nyine bivugwa n'umwe mu baba muri ako gace atashimye kwivuga imyidondoro yiwe nyine ku mvu z'umutekano. Inzego z'umutekano z'u Burundi zarahagaritse ku bwinshi abakenyezi ndetse n'abagabo by'umwihariko bataniyatayeho nyine icyo bajejwe mu ntwaro. Amakamyo kandi y'igipolisi yaraciye abatwara muri komisariya y'igipolisi atansiguro na nkeya nyine zitanzwe ku miryango yabo canke ku babanyi. Ibyo byarateye by'umwihariko umwitwarariko ku banyekongo no ku Barundi baba rero nyine mu micungararo y'icyo gisagara. Mu bashoboye kandi gucika kuri uwo mukwabu harimo nyine uwitwa Blaise, umuyabaga nyine w'umunyekongo, akaba yigana uko rero byogenze. Naragiye kare ku isoko rya Kotebu ahari ibitoro by'amamodokari aja mu buraruko bushira uburengero no mu buraruko bushira ubuseruko cange mu buseruko bw'u Burundi. Ngarutse narasanze ababanyi banje b'abanyekongo bari bafashwe, igipolisi cari cabahagaritse nk'uko bigaragara, kitababwiye na kimwe, kibajana muri komisariya y'igipolisi. Ababanyi bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cyane nyine ku banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza. Uwo mukwabu kandi warateye ubwoba mu yandi makaritsiye y'Ibujumbura ahabarira abanyekongo benshi by'umwihariko nka Mutakura, Buterera ndetse n'ayitwa Bunyenzi n'ayitwa Bwiza, amaze gukorwamo rero nyine niyo mikwabu muri yo kahise. Umuryango wanjye uba rero mu Cibitoki wahagaritswe muri icyo gitondo. Umuvukanyi wanjye ndetse n'umukenyezi wiwe burijwe imodoka, bose abana babo nyine bakaba barasigaye bonyine mu nzu. Naragiye kugumana nabo by'umwihariko mu kurindira ko ababyeyi babo bogaruka, bishikirizwa na Clotilde nyine umukenyezi aba muri ako gace kabayemwo iryo bara. Si irya mbere kandi haba umukwabu nk'uwo ngo nyine abanyekongo baba mu gisagara ca
Bujumbura bavuga ko bama rero bafashwe imiryango yemeza ko yama yatanze ibiturire nyine kugira ngo irekuze abayo. Kwigerekerezo ry'umunani n'igerekezo ry'icenda Nyakanga impunzi zishika ku 578 zari zahagaritswe mu bice rero bitandukanye by'amakomine ya Cibitoke ndetse na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura baca barungikwa muri RDC nkuko bigaragara, ariko abazarendo ubu bagenzura igisagara ca Uvira mu ntara ya Sud Kivu ihano rubibi n'u Burundi barabankiye kwinjira muri icyo gisagara. Bagirije rero nyine aba bakongomani ko ari bamaneko b'u Rwanda bakaba nyine n'abansi ba RDC kubera bava rero nyine muri Kamanyora ndetse no mu micungararo yaho igice rero kigenzurwa na M23 umugwi wikeka ko ushigikiwe n'u Rwanda. Ibyo Kigali yama nyine yamirira kure. Gushika ubu ngubu rero nyine nta na kimwe kirashikirizwa n'indongozi z'u Burundi kugira zisigure nyine imvo z'iyo mikwabo nico abahagaritswe nyine bazokozwa. Umuryango w'abanyamurenge nyine wo uracarindiriye inyishu, ariko kandi n'umutekano wabo nyine ntumeze neza nkuko byoma bigaragara. Hanyuma amakuru ariko aratugeraho aravuga yuko gushika uno mwanya bamwe mu bagenerali bafise bamwe mu ofisiyo muri M23 baba baherutse gufungwa cane nyine n'umuyobozi wabo nkuko bigaragara canke nkuko byoma bitangazwa. Ibi ngibi bigiye ahabona mu gihe gushika uno mwanya hari hamaze iminsi havugwa yuko bamwe mu basirikare bakuru bo muri M23 baba baherutse gutabwa mu mvuto nkuko byoma bigaragara canke nkuko bitangazwa. Abangaba barimo nka General Byamungu nyine ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma, ni bamwe muri ba ofisiye ba M23 bari bamaze iminsi barafunzwe na General Makenga. Umugaba mukuru w'ingabo z'umuhari M23 General Major Sultani Makenga aramaze iminsi afunga bamwe rero nyine mu basirikare bakuru arongoye kubera ibyaha bitandukanye baragiye bakorera mu duce rero nyine uyu muhari ugenzura nyuma yo kwigarurira imijyi imwe n'imwe n'ibisagara bimwe na bimwe byo muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ariko kugeza no mwanya aya makuru akaba ari bwashizwe ahabona n'ibyaha byiganjemo rero gusahura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo ubw'amabuye y'agaciro nkuko byoma bigaragara. Abahanwe by'umwariko barahabwa igifungo cy'igihe gitoya, barimo abasirikare basanzwe bazwi muri uyu muhari ndetse n'umuvandimwe wa General Sultani Makenga. African Intelligence nyine iravuga yuko mu bahanwe na General Sultani Makenga harimo wari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma, Colonel Jimmy Nzamuye umaze igihe rero gito yafunguwe. Uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi nyine akajya gufungirwa icanzo yakekwagaho nyine gukoresha umwanya afise rero nyine mu kwigwiza ko ubukire. Nyuma yo kurekugwa kandi General Makenga yarahise amuvana ku nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ujejwe gutegura ibikorwa mu karere nyine ka kabiri ka gisirikare gakorera nyine ngaha muri Masisi. Amakuru kandi anavuga yuko mu kwezi guheze nyine kwa Nzeri General de Brigadier Bernard Mahesha Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru nyine wungirije w'ingabo za M23 ujejwe ibikorwa n'ubutasi nawe nyine yaramaze icyumweru afunzwe. Umwanzuro wo kumufunga bivugwa ko nyine wafashwe na komisiyo ijejwe imyitwarire muri uyu muhari wa M23. Byamungu ngo yari akurikiranywe rero nyine ibyo gufata ndetse no kugurisha inzu zirindwi zo mu bwoko bwa villa zahoze nyine ari za leta ndetse nkuko biboneka. Abakuru kandi anavuga yuko General Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo rero Byamungu, ari nako nyine akurikiranira hafi dosiye ya Basile bashingwa ukuriye ubutasi muri uyu mujyi wa Goma, uvugwa ko rero nyine kurongora agatsiko k'abajura biba imodoka mu mijyi ya Goma ndetse na Bukavu bakajya kuzigurisha mu gisagara cyangwa se mu gihugu ca Uganda.
undi ari mu bamaze rero igihe barafunzwe kandi nk'uko rero nyine African Intelligence bivuga ni Ibrahim Makenga usanzwe ari umuvandimwe wa General Sultan Makenga, umugaba mukuru asanzwe rero nyine ari n'umuyobozi wungirije w'urwego. Uyu mugabo asanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rujejwe rero umutekano n'ubutasi DCR mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, we ngo yari afungiwe nyine ibyaha birimo ruswa ndetse no kwigwizaho imitungo. Nyuma yo gufungurwa ngo nyine yasubiye ku nshingano ziwe bitandukanye na Manzi Musonegwa wari umukuriye nyine we watawe muri yombi akanafungwa akurikiranywe rero nyine gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi arasanzwe ari muramuriro nyine wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bati Musaga Elasto, nyuma yo kurekurwa yese yoherezwa kuyobora nyine muri Masisi nk'uko byoma bigaragara. Mu basirikare bakuru ba M23 bafunzwe kandi harimwo abo bivugwa ko nyine barazize gucukura amabuye y'agaciro nyuma gato yuko nyine M23 yari imaze kwigarurira igisagara cya Bukavu. Amenshi muri aya mabuye nyine bivugwa ko ari ayo nyine yasahuwe muri uriya mujyi wa mbere munini cyane nga muri Kivu y'Amajyepfo. Aba barimo umuvugizi w'igisirikare ca M23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu mpera za Nyakanga uyu mwaka wafunzwe ibyumweru bishika muri bitatu ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo by'umwihariko yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivugwa ko nyine zasahuwe ngaha i Bukavu. Colonel Julian Mahano Baratuje asanzwe ari umuyobozi wungirije ubutasi bwa M23 we ngo yakozweho amatoza akekwaho ruswa ndetse no gukorana ubucukuzi bwa zahabu n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo nyine nubwo yashoboye nyine kuguma ku nshingano ziwe byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri teritwari ya Masisi nk'uko bigaragara. Ni mu gihe ofisiye witwa Francis Kazalama we ngo agifungiye icanzu azira rero kuba yarishe umuntu wabaga mu nzu ye iherereye nyine mu mujyi wa Bukavu nk'uko byoma biboneka.